Abenegihugu bafitiye amatongo mu Gasenyi ka Presidence baranezerewe igihe haboneka itegeko rivuga igice kirimba kitazoshikamwe. Bakaba rero ubu basaba bati itegeko ryerekana gushasha aho ikirimba gikeneye rizoboneka ryari kugira ngo igice kidakenewe n'ikirimba abenegihugu batangure kuharangurira imigambi. Kuva mushitse ubutegetsi mwaramenyesheje abarundi ko mutazihanganira abantu banyuruza amatungo ya leta. Mwarafashe n'ingingo zitandukanye, zimwe muri zo harimo ko abiyivye leta basubiza amafaranga baba barivye. Mwarashize nahabona amafaranga yaramaze kwegera kugaruzwa n'ico yakoze. Akabazo kuri iki kibazo naka mbega bo mwari mwasanze barivye bose barasubije ayo bari barivye canke n'ubu baracasubiza? Aho bahariho ivyegeranyo bishasha by'amafaranga amaze kuboneka inyuma y'uwaho mushikirije ayamaze kuboneka mu misi heze. Akabazo be kuri iki kibazo naka noneganye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ko n'ubu hakivugwa umurindi n'akamoto k'abanyuruza amatungo y'igihugu. Aha tugafatira nk'ivyashikirijwe mu nama nshingamateka n'iryari ingingo yo gusubiza ku bushake amafaranga aba yaranyurujwe, abantu abayanyurujwe bagaca bajandajanda, izohava iherekezwa no kubashira imbere y'ubutungane kugira ngo abo banyuruje amatungo ya leta banabatobera bamenyekane kandi banahanwe. Twarababwiye amahera yarasubijwe kandi yasubijwe akamugihe ca leta turi barategura amahera azokora mu mwaka. Rero ayo mahera arakora akoreshwa muri ayo yandi kuko bari mu gihugu ca leta. Uyu munsi rero novuga amahera ahari kuri irya konte tuza turaka abivye. Uno munsi hariko imiliyaridi 9,850,000 ibihumbi 553 n'amarundi. Amadolari naho hariko ibihumbi 333,067 y'amadolari. Amayero hariko ibihumbi 39,950. Murumva gushika ubu ariko cyane kubera ko umugambi ubunyonyi burya bukora kabaka cyane ko ku matonde n'ikeni uburo abantu rero abakoze ibyago ayo bari hari umugabo imbere y'ucamanza kuko twarakoze umwanya wo gusubiza utakirwa urabishingizwa. None abase gusubiza ubu nta kuntu ubu tubashyize imbere y'ucamanza kandi baraniha. Ntidushaka ko babandi bagira ngo uzofungwa ngo naragendanze ubu uzohanwa kandi ushike utakigira nama. Arasubizwa rero. Hariho imigambi mishasha itari mike iriko irarangurwa, iriko irashingwa imbere na leta kugira iyo migambi isahirize mu kugwiza amafaranga mvamakungu. Muri iyo harimo nk'umugambi mushasha wo gushorera hanze ivyamwa vy'amavoka. Dufatiye nko kuri uyo mugambi, mbere uyo mugambi woba warakorewe ivyigwa, woba uzotwara ubutahe ungana gute, uheze uzana inyungu ingana gute, narirya uyo mugambi wahawe n'amafaranga mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha iheruka gusubirwamo. Mu gihe ibindi biterwa njabukamazi nk'icyayi, ipampa n'ikawa bisa n'ibiriko birazama, birananirwa kuzana amafaranga y'agaciro. Mbega icizere c'uko gushorera hanze ivyamwa vy'amavoka bizorushiriza kuzamura ubutunzi gishingiye kuki? Erekana abeshirana mwatagaruka bajya b'amasaka bagiye kubona yuko bitariko biragenda neza, dusanze bakoresheje amahera y'abadandaza
abo rero nabo nyene turiko turabakurikirana n'abasubiza mugabo amazu bari bamaze kubaka amazu bazokoreramo mugabo mu nyuma barashoboye kubona ko nabo bari abashaka tubaha amatongo baja kuyahigisha amahera cane rero turatoze bazoza kuyarondeza amahera twaragiye rero turabona bene umugambi w'ukuri turiko rero turagira ibiganiro kuri urya mugambi wo kurima amasaka uzobandanya turiko tugana ibiganiro na bene umugambi w'ukuri atari barya abana bashwambaye amahera adandaza rero batanze ibikoresho vyo kubaka abubatse bafise ivyo bishuza abo nabo igihugu kiriko kirabatunganiriza kuko mbere nagira mbere uko ari mbere y'ubutungane wararombera iryo shirahamwe bari mbere y'ubutungane kugira ngo asubize ivyo yakoze adandaza hariho umugambi wo gushobora wo kugwiza ibiterwa njabuka amazi kugira ngo twishore muri ivyo harimo amavoka twasanze amavoka ari ibiterwa gishobora kuba njabuka amazi bikazana n'amahera menshi mu gihugu n'abenegihugu bakabitungira ko twasanze ivoka izana amahera menshi nico gituma rero muri uwo mugambi kugira tugwize imbuto tugwize imivyaro twashatse yuko na leta ishiramo ukuboko arya mahera mwabonye yateguwe muri uwo mugambi nayo kugwiza imivyaro kweze cyangwa abenegihugu barime kuko turazi ko nabo igihe bazoshora tugana amakori y'amahera yava mu gihe ca leta agaruke azotanga amakori n'amatagisi rero amavuga akaba kandi igiterwa gishobora kuguteza imbere bavuze ipampa ryo rushaka ritera imbere kugira ngo n'ishirahamwe ya textile rironke ipampa rihingura ipampa rero naryo nyene turiko turaraba nyene kugira ngo yosubira kuvyura uburimyi bw'ipampa uburimyi bw'icayi turiko turabatera intege mwarabonye ko igiciro caraduze ubu kubarimyi b'icayi kandi tubandanya twihanura neza kugira ngo umurimyi ntiyigere ahomba umurimyi ararima hanyuma dushoye hanze amahera yinjiye umurimyi nawe agaca aronka akarushije kuko tuba twagurishije menshi rero tuguma dutera intege abantu bose barima ibiterwa njabuka amazi kandi si ivyo vyonyene turashobora kurima n'ibindi biterwa vyinshi bikagabuka amazi n'ibigori umwimbu bari gusesekara neza kwaro sivyo dufungura nta kibuza ko tubishora hanze navyo nyene bikaba ibiterwa njabuka amazi ikindi kibazo ni ikijanye n'ubusumbasumbane bwo mw'ishamba cane cane kubera ry'amashirahamwe yegamiye leta ubwo busumbasumbane biharura ariko barabikora n'ubu rero ikintu gitangaje ubu twamaze kubona ingene bikorwa nari nabivuze mbere mbere ku bakora mu kinyamakuru RTNB ntababwiye nti none ko tuzi ibiharuro ingene biharura ubu none niho biharura mukabiza ubu rero bakubwira umushikiranganji ko bariko barabiharura no mu butungane babe tuvugana ariko ubutungane ko dusanzwe turiko turabuhinyanyura n'urwego koko murumva yuko ibiharuro ntibizomera kujya kuri ibiharuro vyari biri mu bindi bisata kuko ubutungane si igisata n'urwego niho rero tuzobiharura ubundi nk'uko ari urwego abenegihugu bafitiye amatongo mu Gasenyi ka Presidence baranezerewe igihe haboneka itegeko rivuga igice kirimba kitazoshikamwo bakaba rero ubu basaba bati itegeko ryerekana gushasha aho ikirimba gikeneye rizoboneka ryari kugira ngo igice kidakenewe n'ikirimba abenegihugu batangure kuharangurira imigambi. Ikindi kibazo cy'abacice n'amatongo ari hajya kurimba kwa Ntare ndababwiye igituma twayasunitse nuko kari kwinjira yuko tuzobaka ikirimba aho umukuru w'igihugu azoba muganga ugasanga twaroza ahandi icyo gituma twaciye tuhagaranya hasigaye gusohoka ari gategeko nyene biriko muravuga kugira ngo abahanuzi b'umukuru w'igihugu baravyumva yuko iryo tegeko rikwiye gusohoka n'ingoga birakwiye gusohoka n'ingoga niryo barindiriye turabizi umwe wese amenye ahasubijwe n'ahatasubijwe nagira babwire kandi n'ahatasubijwe hariho abo tuzoshungurisha tubahe ahandi
inyuma mugabo harashobora kuzoshumbushwa n'abo bandi bazoba bakasubijwe hariya ku mpamvu y'ukwezi. Ikindi kibazo ni abakozi bakoreye senake, uwakoze wese ateza guhera, uwakoze wese ategerezwa guhera. Ni ukuvuga yuko rero ateza gutunganirizwa iyizere yuko inzego zibijejwe ziriko zirabikora kuko nta mwenegihugu n'umwe wo kurenganywa akwiye kubaho. Abakozi bahoze bakorera urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa Senake Murima Rusange bakuwe ku kazi kuva mu mwaka w'2019, baheraniwe amezi 6 kuri bamwe n'amezi 10 ku bandi. Leta ngo yagumye ibizeza uko izobatunganiriza, ariko gushika n'ubu amaso ngo yaheze mu nzira. Mu minsi iheze ngo baratumwe ko basabwa gusinya amafaranga umwe wese aheraniwe, kandi ngo barabikoze, ariko barafise amakenga ko amahera yabo yoba yarashitse ntibamenye irengero ryayo. Hanyuma ikawa nivyo hariho twavuga yuko mu barimyi bangana 59 nabo 75 ibice 97 biramaze kurikwa barabarishe. Hanyuma basigaye batararikwa murazi yuko ikawa bwa mbere barazishize mu mirimo y'abikorera ivyabo, ari natwe bituma mbere nabo batakarusho kakihari. None ubu rero baragiye nakweze kuja kubakorora. Abo rero bavuga ngo abo bakwize ngo ntibarashobora ngo ntibaragurisha ngo nicyo gituma ngo batararira, ariko nabo nyene bakuriza ko bagahiye kugira ngo baribure. Rero kubera ko babonye navyo neza n'umuriganya ari nacyo gituma ubona akakarito kari mu kawa. Ubu rero hari ukuntu bashatse ko tugira ubuhinga bugezweho, naho nyene hariho abatangijwe kubera batanze amakonde atariyo mu mabanki ntibashoboye kuriwa, mugabo ubu bise bariko barayikora neza ku buhinga bugezweho ku buryo nayo mashyirahamwe atazosubira kubarenganya. Murazi ko nayo nagize n'umugwi ugenda gukurikirana ingene ikawa ishoka ryako kuva ku murimyi gushika gashasanzwe bagenda barakurikirana. Turizeye rero yuko bibandanya bigenda neza. Abarimyi nibareba ndekiranije ndafise ubwo gukurikirana ubweko bwiza, kandi urumva yuko abasigaye kurima ibice bishika hafi 3%. Turizeye yuko navyo aho kera bizabazoca barima vuba. Nico kimwe rero n'abarimyi b'ibigori, abarimyi b'ibigori nabo nyene aho byavuye twashyize mu buhinga bugezweho ko twasanze naho nyene mu gutunganya ibigori twasanze harimo amayuru. Dushaka tugire mu buhinga bugezweho, tugize mu buhinga bugezweho hari n'abatanze amakonte tugaca dusanga ibihuye uwo muntu yafise konte tugasanga sigwiwe. Murumva duca dusubira inyuma. Abarimyi rero bose botanga amakonte meza, kuko ku bigori ho bitari binagoye, kuko n'amahera ava mu gihe cya leta, kandi ayo ibyo bigori bikazoshoka. Muguze rero byerekeye gushoka, jena niko niyumvira mbega ababwiza tuza bo mu Burundi ntibaramenya ingene barondera amahera, kuko ibigori birakenewe haba mu bihugu bibanyi barabikeneye, haba Tanzania muri Tanzania bari musavye, haba igihugu ca Kongo hose. Mugabo murazi leta sindangaza nk'ubu vyiza kuza tunga bari guca baza kubigura bagaheza bakabishora. None bari rero ko leta rero ibana yo kugwiza tunga, twizeye yuko n'abahamagariye abagwiza tunga batazoragura ibyo bigori hanyuma babishore aho babikeneye, kuko ndabona yuko n'umwimbu w'agatasi uri kuboneka neza uzoboneka. Ni ukuvuga yuko twari dukwiye kuba twashoboye umwimbu twaherukana. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail.
Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.